Banywa Black TV ndabaramukije cyane ndabahani ikaze mu kiganiro n'umunezero gusubira kubana namwe uyu munsi twatuza kuvugana kuri evenement idasanzwe iri kwirategurwa akaba ari evenement Campus Vibe musanzwe muyizi uyu munsi twaba turi kumwe n'umwe asanzwe ari mu bayitegura canke ni n'umupastor waho kuri CLM maza kumva byinshi ukuntu isanzwe iri kwirategurwa na n'ingene vy'ukuri basanzwe bayiha igicapo uyu munsi akaba ari Geoffrey Balme okay Baluku Geoffrey akaba ari Jeff benshi niryo bazi turakuramuje tuguhanikaze amahoro brakomeye mwese abakozi ba Black TV ndabamusize zina ry'Imana amen ukaburi ngaho bya tuvugane kuri evenement isanzwe iteguwe yitwa Campus Vibe benshi basanzwe bazi kandi bakunze kuzamwo uyu mwaka cyangwa umuntu iteguye gute kenshi turayikora kabiri gatatu uyu mwaka twayikoze rimwe kubera hari na my event twari twakoze uyu mwaka kuri CLM so twashaka gabanya ama event kuha space nikindi kutufasha kufara kukora discipleship twahejeje ama event avema uyu mwaka event tuyitwe unstoppable mu buryo ku muntu gukora ibintu ukiri mu nguvu kutia na bidii in Swahili kama wenye wanaelewa Swahili tia na bidii don't give up just keep on pushing mu bintu byinshi cyane mu bintu b'Imana urukundo rufise n'Imana yawe kubera ndaza abantu benshi bafise ama disappointment benshi kari Imana narakusenze nta bintu biri biko biraza but ko twakubira just keep on pushing waratanguye business ni hagenze neza keep on pushing waragiye mu mashuri ama grade akanga just keep on pushing be unstoppable sinzi n'ibindi bintu baragiyemo ufite ingufu zakweze but we just saying stay unstoppable i Campus Vibe twaratanguye kufasha abajene benshi cyane kuba inspiring them kukora ibintu bitangaza mu bintu b'Imana mu bigenderane yabiri mu gihugu so basically it's a platform tinye tulifanya kuinspire wajene mu Burundi na mu Bujumbura gisi mvisema umengo ni mu buryo bw'ubusenga ko dusantuza umengo uyu munsi abari umunsi wo gutamba ibana gutamba vy'ukuri nico cyo muvuze ngo unstoppable wamengo okay nuguma mutamba ntavyo guhagarika ariko mu bisiguye kundi kuntu njewe ubuzima bwa Yesu Kristo it's not one sio department moja life is all worship ni kutamba kuririmba byose ni kuhimbaza Imana so abasha bakunda kutamba muzotamba abakunda kusenga you will pray those who love to sing worship you will sing worship so Campus Vibe is a platform ni katogo sijua neza kaelewa katogo ni bintu turabivanga nyene alafu tukapatia chakula mzuri kila mtu anapata vyake lakini vile mimi naelewa kila kitu chenye tunafanya vile Biblia inasema mu byokora byose bikore nkabikorera Imana n'ubikorera umuntu kandi ni umutima tufise whether ni kutamba ni kuhimbaza kuvuga ubutumwa nawe urikora arahanze urikora muhira byose urikora kora bikore as if you're doing it for God kandi wowe ukoze gutyo uzobikora neza cyane so Campus Vibe ni kintu kiri holistic muziki kuririmba kutamba abachapa stage design nyine kuinspire abajene mu aspects nyinshi cyane kenshi dukunze kubona umengo bizamwe abajene nivyo benshi bakunze kubona nivyo kuri ivyo abajene cyangwa n'abantu bakuze barabihamagariwe kubera mu population yo mu Burundi no mu Bujumbura abajene nibo basumba they are the biggest population so kenshi n'abajene but it's open to everyone sometimes I'm amazed abantu baza abamama abapapa nyene biranezeba cyane niyo kubibona kubera na all of us need God whether you're old or young we all need God so and this is a platform that invites everyone to come and experience it naye ndayikunda cyane gose Campus Vibe
ndayikunda sana kandi ndarindiye uyu munsi aze kubera iyi event ifashije abantu benshi ngaha mu Burundi. My evenement lifting up the standard, ama stand ya my evenement ngaha. Ndabona ibintu aba artistic creativity, abaririmbi, abatambi. Kera twari tufise abatambi batoye kandi nawe abatambi turafise benshi cyane kandi abajene barakunda Imana mu Bujumbura kandi ndazi Imana arikara tuduza from one level to another n'abantu kutahura inyene ku ministeringa or kufikiria abajene wenye waelewe hii tradition ya kanisa yenye mna, you know, the tradition. So for me I see it as a platform kufikia wajene mukunezera kubera ndaza hari ibintu binshi bashokora bagenda bakanyuzoga bakakora byose bashaka. Twe turababwira muze ngaho kuri campus vibe mukunye tukunye nzoga Imana kandi muzonezerwa cyane gose. Murakoze cyane nkuko dukunze kubivuga nivyo igitigiri kinini cyangwa majorité ya population Burundi n'abajene cyane. Rero mu gihe umuntu byukuri atabokifye atabiyegereje mu bintu bifise akamaro birashoboka ko tubabura abajene bakaja mu bindi bintu ejo tukanababura, ariko ni vyiza byukuri ko tubiyegereza mu buryo bwiza kandi Imana bahezegere ubwivyo. Amina. Kandi i campus vibe mukimeze ni platform ihagaritse ku bintu binshi, teamwork kubera tufise abajene benshi tukorana nabo kandi ni bantu barakora volunteering. Byose my event yose njewe nkora ndashaka korana n'abajene kandi ndashaka umutima wa volunteering and teamwork kubera hariho ibintu abantu biga, hariho umuntu umwana shoko kuzangaha akakufasha kuri stage design akabiga, ubundi akakufasha kuri photography akabiga, you know, akabiendelesha bikaka kama profession yake. Abandi kuvugisha guitar, abandi ndio biratangaza kubera ndabona abajene totanguye nabo twaratanguye muri 2014. So how many years are those? 15, 16, 17, 18, 19, 5 years. Jeez. Kuna event hapa Bujumbura imefanya miaka 5. Okay, lakini nao wanaenda wanastop. Campus vibe is the thing. Anyway, I'm just saying. Mukuje mjione nyi peke yenu. Ni event kali kabisa nagisi ndamaze kuzizamo kandi ubusinza shaka gusi. Experience yawe iri gutembera, experience yawe. Ofite nico gituma natanguye mvuga ko iri special cyane vya vrai kandi nico gituma nabashimiye kuko biriko birafasha abantu benshi. Odiye kugenda ku marigara kuja mu bindi bintu ukaza ngaho ugataha wuzuye spirit, wuzuye vy'ukuri bwiza bw'Imana, urumva n'ikintu gikomeye. Genda cyaka kucira kuri record. Campus vibe is the number 1 event in Bujumbura. Kama unataka bishana hivyo ni vyako. Okay, watu wengi sasa gisi tulikuwa tunavisema, watu wengi washakuja lakini kuna wenye washasema okay ni ile tu na tuwa tunavifanya ni vile tu. Hivi sasa nkawe ulikuwa bitegura kuna tofauti au ni kama vile tu? Unajua mimi nasikianga watu wengi wanasema ni vile lakini hakuna kitu chenye kinakanga vile. Hata ukiamuke kesho leo kesho taamuka nasema ni otaamuka lakini siku hataenda vile naendaga. So that is a lie. There is nothing that is the same. Hata na interview nyingine utafanya hata kama vile. So that is a lie. Hiyo ni perception anaitia kwa mchichwa. Content is different. In terms of mubintu b'Imana turazi Imana every day is a new chapter. Nusho kuvuga ni vile oya na vile aba artist bashasha, abatambi bashasha, amaririmbo mashasha, atmosphere nshasha. It will be another day, you know, so you can't say the day is the same. Nisio vile kandi ni jambo liza rifisi indi powerful. Definitely hakuna mtu anaweza kusemea ni vile. Hata chakula kipige haitoke vile. Inatoka mara different way. Sometimes saa nyingine unatia chumvi mingi, saa nyingine unatia what is it, cooking oil mingi. Saa hawezi kusema ni vile. So don't expect the same. There's nothing the same. Yeah, the experience is different. Hata ukikuje kama unasimama hapa ni yoketi yako is not the guaranteed mtu atasimama naye ni ule mude ule. Saa nyingine ulikuja ukasimama na mtu anafanya hivi lakini utakuja utakuwa na mtu anasimama hivi. So it's a different atmosphere altogether. Events of CLM are never the same. You can't say they're the same. There's always something different about it. Yeah. Okay. Oh, thank you so much. Mshasikia uwakumbushe sasa, udukumbushe itakuwa ni lini sana? Itakaa hii Sunday the 3rd November
tutaanza saa 10 sababu tunajua watoto hivi itakuwa ni mapema sana. Yeah. Sababu tunajua tuko na muda, ni Sunday, hakuna watoto haiko kumshule. Tena tulitia msande sababu tulikuwa tunaifanya Friday. Watoto wa shule mengi walikaa hawezi kuja sababu walikaa wako mshule kurudi nyumbani kuchange. Sasa tukaipatia muda. Na kingine tunakanga na tunajua ni watu wanakujaga wengi. Tunataka tutie projector, extension overflow sababu watu wengi waelewe. Naomba mkuje kumuda, tuingie tuanze mapema sababu itakaa ni vitu kali sana sana. Tena mnajua Mungu akisema ni vitu kali kweli ni vitu kali. Yeah. Okay, ndashimire cyane kandi ndanabifurize ama preparation meza, imyiteguro myiza, by'ukuri namwe muzoze murumva ko atari kintu cumwe canke nuwundi umumu wese arahamagariwe kuza. Ntimuvuge ngo bakijijwe cyangwa ni bishengero ry'abakizwa gusa, ariko umumu wese arahamagawe. Ni jewe ndashaka beza kama ujaokoka kama utazi Imana ibintu binebye wawe cyane gose na tuzokugora n'umunezero gusa. Okay, hama mugiye gikwiye Imana yikorere nimba izo. Sasa let me tell you, this is what we do. We present God to you. Ni wewe wisha ikorera decision kuvuga ibi bintu ndabyemeye o sinabyemeye. Kubera nje ndako, let me tell you some bit of kubera jama event ndayakunda. Kubera nanje kesh I used to come to events like that. Ntazi Imana n'ibintu by'Imana nje nakunda kunezera kaza. But buke Imana kanyegeza. So ndazi akaciro ki even kandi nazi aba aba pastori bacu murabizi aba ibi muri mugiye kutamba gusa Imana arakoresha ibintu binshi cyane kushikira abantu biwiwe. Marumvise Kanye West is gotten saved now, so how does that come? Of course there are different things that God uses. So sometimes God uses stones, sometimes God uses donkeys is gute mu Kiswahili, donkeys. So basically this event is we want to extend the love of God kubanu in a different way so that everyone can feel welcome. We are not here to judge you. No, you come. Kuja furahi. Imana wewe nyine is the one to deal with you, not us. Feel we are human being. All we do ni kutia tu platform. Kasema Imana tukoreshe turinga kandi twese turi bakandidate b'ijuru. Na muntu numwe ijuru is for everyone. Wese yemeye akavuga njewe ndabyemeye. Kama habitaki hatakuforce. Okay. Imana bahezegire cyane by'ukuri kwemera kuza muri kino kiganiro mukavuga hanini campus vibe nisanzwe iteguye. Nibaze ko benshi tuzohurira ahanyene nkuko mwabivuze ni le 3 dimanche saa 10 16h namwe myiteguro myiza. Ego murakoze kuza kutu support Black TV kandi murakoze hari ibiganiro binshi mwaratufashije kandi ndashaka kubashimira ni team yose. Thank you for the good job you're doing. Media is very important. You're the people that open up their eyes to the population abantu kumenya what is going on and also to educate and entertain. That is very powerful. Media is actually very powerful. So murakoze cyane kandi the whole team now even murakoze even the cameraman. You don't sing him. Yes. Sawa. Thank you for your Kirundi. Andiko ndabyiga cyane ndarindiriye karanga muntu. Uraza umuntu ari karagaba karanga muntu mumbwire ndezo mu biro yiwi wamfashe ndayishaka cyane. Ya nagenze gufasha kubera effort kugira vraiment miratanga. Yego je Kirundi ndakikunda cyane rwose n'abantu ndabakunda. Okay. Merci namwe banyoye Black TV ndabashimire cyane ko namwabanye natwe muri kino kiganiro musiga ama commentaire mu partager kugira vyo kwitubandanye dushigikira du supporting ama event nkaya kugira tubone ivyo kuri ko namwe mu bikunda. Niha le 3 16h. Ndabashimiye cyane yari Yvonne Kameza kuri micro hamwe na Big kuri camera. Merci. Merci.